Mu ntara ya Makamba havugwa inkuru y'umubikira yasanzwe mu cumba yiyahuye yenena ku mugozi. Ni mu gihe i Makamba naho havuga umugabo yahanishijwe gufungwa imyaka 3 yagirizwa yuko akora urudandazwa rw'abana. Umuryango mukuru w'igihugu nawo wagarutse urangije urugendo warumazemo imisi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya n'ayandi ni muri burakeye turaza no kubabwira yavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ndetse tuje no mu makuru avugwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabaha ikaze muri burakeye yo kuri uyu wa mbere, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati z'Uburundi, ndetse tuje no mu mahanga. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Makamba. Mu ntara ya Makamba havugwa umubikira basanze yiyahuriye mu cyumba, kuko bamusanze yenena mu cyumba ciwe nyuma yuko bari bamaze igihe bamubona adasohoka ava mu cyumba bagiye kuraba, bakaba basanze uyu mubikira yenena ku mugozi, aho biboneka yuko uyu mubikira yoba yiyahuye. Inkuru rero ikavuga yuko uyu mubikira bagenzi biwe bagize amakenga, kubera ko yari amaze igihe kinini nyabatamubonye asohoka ava mu cyumba, maze baja kuraba basanga yenena ku mugozi. Ngo uyu muhisi rero akaba yari mu muryango w'ababikira bari mu kigo cabo kiri ku mutumba wa Buheka muri zone Kazirabageni muri komine hariya ya Nyanzarake. Uyu mubikira rero ngo yari afise imyaka 32, akaba yavukiye ku mutumba wa Ruvumu muri komine Kayoko yo mu ntara ya Mwaro. Amakuru rero ava ku bamwegereye muri ico kigo akamenyesha ko bagenzi biwe batanguye kugira amakenga babonye icumba ciwe kigumye cugaye kuva kuri uyu wa ndwi Ruhuhuma 2025. Maze uyu mubikira rero umunsi ukurikira ngo ntiyigeze asohoka, bamaze kudodora ntiyitabaraho, niho abajeje ico kigo baciye biyambaza abajeje intwaro be n'umutekano muri komine, maze batanga itegeko ry'uko babomora baciye muri plafoni ko gusanga uyu mubikira ari ku kiziriko gito ku gitanda ciwe yamaze gupfa. Ugwandiko rero canke ugwete bigeze babona, nta gwandiko canke ugwete bigeze babona. Ababikira bagenzi biwe ndetse n'umusaseredoti bakaba bavuga yuko yari asanzwe abanye neza n'abandi, ndetse bakaba bamusabiye yuko yoruhuka amahoro, ariko amatohoza mu gipolisi akaba agiye kubandanya kugira bamenye icahitanye uyu mubikira neza. Ano makuru tuyabandanirize kandi hariya mu ntara ya Rutana havugwa umugabo yanishijwe gufungwa imyaka 3 yagiriwe n'icaha cyo gukora urudandazwa rwo kudandaza abana. Uyu mugabo rero akaba yaciriwe gufungwa imyaka 3, ndetse rero uyu mugabo akaba yarasanzwe ngo akora uru rudandazwa, aho yari yagirizwa yuko uru rudandazwa yorukorana n'abandi bantu. Mu rubanza rw'ikibiriraho rero rwaciwe na sentare y'igihugu yo mu ntara ya Rutana kuri uyu wa ndwi Ruhuma 2025, ava muri komine rero ya Musongati yagiriwe n'icaha cyuko uyu mugabo akora urudandazwa rw'abana acahanishwa gufungwa imyaka 3 be no gutanga indishi y'akababaro y'ibihumbi 200 kuri buri mwana. Uyu mugabo rero yari yafatiwe muri zone Mugondo hariya muri komine Mpinga Kayove ari kumwe n'abana 5 bava mu ntara ya Gitega, akaba yarabajanye mu gihugu ca Tanzania. Ariho mbere sentare yaburanye yemanga icaha rero ari imbere ya sentare. Uyu mugabo akaba yemanze icaha mwe nayo makuba rero akaba ari amakuba asanzwe hano mu Burundi. Igipolisi cara yahagurukiye mu kuyagwanya. Tukaba tubamenyesha kandi yuko mu kwezi kwa Gituguti 2024 muri iyo komine nyene hari hafatiwe uyundi mugabo afise abana 3 bose bari munsi y'imyaka 16 abajanye muri Tanzania nyene. We akaba yahanishijwe gufungwa imyaka 10. Urudandazwa rero rw'abana rukaba urudandazwa rusanzwe, biboneka yuko abarukora bakunda guca mu nzira za Tanzania, aho bivugwa yuko badandaza ibihimba vy'aba bana, ndetse bakabadandaza kubaja kubikoresha mu mangetengete. Ababikora rero bamwe bakavuga yuko batazi cabo bana babakoze, ariko bakamenyesha yuko babajana muri Tanzania, aho rero hari abantu babagura batazi ico babakoresha, mugabo bakavuga yuko hariho n'abaca babajana kubakoresha ibikorwa byo mu nzu ku nguvu, ndetse n'abandi baca babajana mu bindi bihugu bakabakoresha mu by'amangetengete ndetse no gukora ibikorwa abana basanzwe batarekuriwe gukora ku mafaranga y'intica ntikize. Umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bagarutse bavuye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bagiye kwitabira ubutumire bw'amasengesho
masengesho y'ico gihugu National Prayer Breakfast yari yatunganijwe ku magenekerezo ya 5 na 6 Ruhuma uyu mwaka nyene turimwo. Muri urwo rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko uretse gusengera ico gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo barasengeye n'u Burundi ndetse n'indongozi zabwo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yararonse kandi ngo n'akaryo keza ko kuganira n'abarongozi batandukanye, aho yabonanye n'abari mu rwego rw'inama nkenguzamateka ya Amerika baraganira, aho bemeye gufata mu mugongo ibikorwa vy'iterambere vyo mu mbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu 2040 ndetse igihugu giteye imbere mu 2060. Akaba yamenyesheje kandi ko babonanye n'abagwizatunga b'ico gihugu, mbere bamwe bakaba bamaze gufata ingingo yo kuzozana imitahe yabo hano mu Burundi. Ngo yarabonanye kandi n'abashobora kuzozana mu Burundi ibijanye no gutwara abantu n'ibintu bakoresheje ikibuga c'indege. Rero umukuru w'igihugu kandi akaba yamenyesheje yuko yahakuye icigwa, aho ngo yabonye ko abategetsi bo muri ico gihugu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baciye bugufi kandi begereye abene gihugu. Ikindi ngo yahigiye ngo nuko yasanze inama nkenguzamateka ifise uruhara rudasanzwe mu bijanye n'uburongozi, ndetse ngo n'u Burundi bukwiye gufatiraho bufate akarorero. Umukuru w'igihugu rero akaba yaramaze iminsi yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yitabiriye ico gisabisho ayo masengesho Leta Zunze Ubumwe zari zateguye. Akaba kandi yaranahawe n'ijambo kugira ngo avuge ibijanye n'u Burundi, abonana n'abantu batandukanye nk'uko yabishikirije. Akaba yagarutse rero ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye nk'uko bari bajanye, kandi bakaba bagarutse mu Burundi kuri uyu wa Mungu, aho bashitse ku kibuga c'indege. Bakaba bashima yuko urugendo bari barimwo rwagenze neza. Ano makuru tuyabandanirize mu karere, aho inkuru iriko iravugwa ari inkuru y'inama iheruka kuba yahuje abakuru b'ibihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ndetse no mu muryango wa SADC. Ndetse iyo nama ikaba ifise ivyo yagezeko, ariko kandi abandi hirya no hino bakavuga bati iyi nama ni nk'izindi nta cagezweko. Iyo nama yo kuri uyu wa 8 Ruhuma ikaba yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko muri EAC n'ivyo mu muryango wa Afrika y'ubumanuko SADC, kugira ngo batorere inyishu ikibazo c'umutekano muke urangwa hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mwitangazo rero risozera iyo nama y'abakuru b'ibihugu b'imiryango ibiri, bakaba basanga inyishu iri mu biganiro vy'amahoro bihuza impande zose, zaba izegamiye leta canke izegamiye umuhari wa M23. Ariko rero intambara zitegerezwa kubanza guhagarara vuba bwango kugira ngo habe ibikorwa vy'ubutabazi, gushikirizwa ivyankenerwa abakozwe ko rero n'intureka, kuvura abakomeretse no gushingura abahasize ubuzima. Abarongoye rero ibihugu vya EAC na SADC bakaba bahaye imisi itarenga 3 abakuru b'ibisirikare mu bihugu vy'iyo miryango ngo babe bakoranye kugira ngo batange intumbero uko vyogenda, harimo no kugurura ikibuga c'indege ca Goma. Iyo nama rero ikaba isaba yuko intambara yohagarara bibe kandi vuba kandi atagisabwe. Abo bakuru b'ibihugu kandi bakaba bagiriye ko bashiraho ingene ibisirikare vyitumiye, bakaba bagiriye ko kandi bavuga yuko hoshigwaho ibisirikare vyitumiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, yuko ivyo bisirikare vyokugwaho. Ariko kandi bakavuga yuko hakenerwa yuko umugwi wa FDLR wagirizwa kuba warakoze ihonyabwoko mu Rwanda wotuzwa. Imiryango ya Afrika y'ubuseruko na SADC ikaba yiyemeje kuba hafi igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira ngo kironke amahoro, ubwigenge n'imbibe zaco zitavogerwa. Abakuru b'ibihugu rero bakaba bari bakoraniye muri Dar es Salaam hariya muri Tanzania, ndetse Burundi bukaba bwari bwaserukiwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca rero yaserukiye umukuru w'igihugu, yarasanzwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nama rero abanyekongo bamwe bakaba bagize ico bayivuga ko, aho nk'umugwi wa M23 wavuga yuko hadakwiye kwirengagizwa icatanguje iyi ntambara. Bakavuga yuko rero icyayitanguje ari uko Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yariko igerageza gukumira bamwe mu banyagihugu, aribo rero bahavuye bafata ibigwanisho kugira ngo ntibirukane mu gihugu cabo. Bakavuga yuko batarota basubiza ubutaka canke ibibanza bamaze gufatana cyane Igoma, aho baheruka gufata igisagara ca Goma, kandi bakamenyesha yuko bagiye kubandaniriza ni Bukavu. Ariko kandi na leta ya Kongo
bikavuga yuko ata kintu na kimwe irabivuga ko, ariko kandi ititeze kuganira n'umuhari wa M23, ariko kandi ngo niyo nzira yonyene ishoboka ku bwabo bakuru b'ibihugu ishobora gutuma haba ibiganiro abo bose kugira ngo baje mu biganiro hanyuma batorere umuti amatati basanze bafitanye. Tubandanirize ano makuru muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho umukuru w'igihugu Donald Trump yemeza yuko yaganiriye na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ku bijyanye n'intambara yo muri Ukraine. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yatangaje yuko yavuganye kuri telefone na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ku ntambara iri kibera muri Ukraine. Aganira n'ikinyamakuru New York Post, Donald Trump akaba yavuze ko Putin atifuza ko abantu bakomeza gufa muri iyo ntambara. Abajijwe icyo bavuganye n'inshuro canke bavuganye umwanya bavuganye, Trump akaba ataco yabivuze ko, ariko Donald Trump akaba yashimangiye ko afise umupango canke afise umugambi n'ingene bizogenda kugira ngo arangize iyi ntambara kandi vuba bwango, ndetse akavuga yuko mu minsi mike azohuza Vladimir Putin ndetse na Volodymyr Zelensky wa Ukraine kugira ngo baganire. Donald Trump kandi akaba yavuze yuko bagiye kuganira na Ukraine amasezerano y'imiliyoni amajana 5 y'ibikomoka ku nguvu za gaze, Ukraine nayo igahabwa ubufasha mu by'umutekano. Ni mu gihe Donald Trump igihe yari kariyamamariza kuba umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika yari yasezeranije yuko iyi ntambara azoyimara mu masaha 28, ariko hakaba haheze indwi zigera kuri 3 iyi ntambara itarahera, ndetse bamwe bakavuga yuko Donald Trump byaba byaramugoye, ariko akaba imbere yuko ashikira ubutegetsi yarashizeho ubujeje gukurikirana ingene iyi ntambara yorangira mu mahoro. Akaba rero ariwe ariko arakurikirana ibijyanye n'iyi ntambara, ndetse akaba ariwe amuha impanuro anamwereka ingene bimeze kugira ngo afate ingingo zibereye kugira ngo iyi ntambara iri kirahuza Ukraine n'Uburusiya imaze imyaka irenga 3 iyi ntambara kugira ngo irangire. Hirya no hino rero benshi bakaba bavuga yuko bitoroshe yuko iyi ntambara irangira, kuko nka perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky avuga yuko mugenzi we Vladimir Putin adashaka yuko iyi ntambara irangira ndetse adashaka ibiganiro. Ni mu gihe Vladimir Putin nawe avuga ko adakeneye kuganira na perezida wa Ukraine Zelensky kuko wewe atamuharura nk'umuperezida kuko yanse gutegura amatora, ahubwo akavuga yuko bazoganira n'uyundi, ahubwo Vladimir Zelensky akwiye gutegura amatora canke akabisa uyundi kuko atari umukuru w'igihugu yemewe n'amategeko, manda yiwe yarenganye, akwiye gutegura amatora hagatogwa uwundi. Ivyo rero Vladimir Zelensky aterekwa, ahubwo akavuga yuko igihugu ciwe kiri mu ntambara atari umwanya wo gutegura amatora, mu gihe igihugu ciwe gisanzwe kiri mu ntambara idasanzwe rikitana abantu ibihumbi n'ibihumbi. Ivyo rero bigatuma ibiganiro bigorana yuko bihaba, kuko umwe wese avuga ivyiwe wundi akavuga ivyiwe. Hagati yaho kandi Donald Trump akavuga yuko yumvikanye na Ukraine yuko agiye kuyifasha kugira ngo ayihe amafaranga, mugabo nayo imuhe inguvu z'ibikomoka kuri gaze. Ni kuvuga yuko ubu rero imfashanyo Donald Trump azoha Ukraine hazoba harimo yuko Ukraine itegerezwa guca igira nayo icihaye leta zunze ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi hirya no hino bavuga yuko iyi ntambara Donald Trump na mugenzi we Vladimir Putin w'Uburusiya wabumvikanye yuko Vladimir Zelensky atari umukuru w'igihugu azorangiza iyi ntambara, ahubwo bakavuga yuko uyu akwiye kuhava ndetse kugira ngo ibiganiro bikomeze. Ari naco catumye ikinyamakuru New York Post rero kibaza ibibazo umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika, ariko akaba yirinze kugira ikintu abivuze ko, akaba yaruciye ararumira. Ni amakuru rero amakungu yose ariko arakurikirana kuko iyi ntambara ari ntambara imaze igihe kinini, kandi intambara ya mbere ibaye mu bihugu by'Uburayi igahitana n'abantu benshi kamara igihe kinini, intambara ya kabiri y'isi yabaho. Turabashimiye mwese mwakurikiranye no burakeye yo kuri uyu wa mbere. Tubifurije kugira ibihe byiza, mushishikare mudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook, X ndetse na Instagram, hose ni Morning Burundi, kandi musangiza amakuru n'ibiganiro tubashikiriza muyasangiza abandi. Naho ubutaha, Imana ibahezagire.